Abenegihugu barasiguriwe neza ivy'ivyo vyuma, abagendesha ivyo vyuma ari nabo barabwa cane navyo barabisiguriwe neza ivyavyo. Musanzwe muzi yuko bino vyuma vyaje ahanini kubahiriza itegeko rigenga uruja n'uruza rwo mw'ibarabara, iryo naryo rikaba ryagiyeho mu mwaka wa 2012, kandi abantu bose baronswa impusha zo kugendesha ivyo vyuma barigishwa bagasigurirwa ibijanye n'iryo tegeko. Mbere n'imbere yuko bitangura gukora ibi vyuma, ubushikiranganji bwarasubiye burigisha abenegihugu n'abagendesha ibi vyuma, buranabicisha mbere mu bimenyesha makuru vy'iwanyu n'amasanamu bwerekana ibijanye na bino vyuma. Inyigisho rero zikwiye zaratanzwe. Muti mbega bino vyuma biraba ivyo vy'umuvuduko cane cane biraba imodoka zose, ingendeshwa zose, ntazo bocishirizamo. Mwatanze n'akarorero nk'izitwara abagwayi zija gutabara, mbere n'izoba zitwaye abamenyesha makuru nka mwebwe. Iyo ingendeshwa ziko zirunguruza mw'ibarabara zose zigendera ku mategeko amwe, ariko rero hariho ingendeshwa zimwe bivanye n'ivyo ziba zigiye gukora ayo mategeko atubahirizwa. Aho twovuga nk'izi ziba zitwaye abagwaye ziyaza rusehabaniha, twovuga kandi nk'izi modoka z'ubwoko bw'inyamiramabi canke izindi nzego zitabara ziba zigiye gutabara. Izo ziraheza zirashobora kurenga kuri ajya amategeko zikanyaruka, kuko ziba zigiye gukiza ibintu. Ntiyoza guhagarara ngo arindire umuntu ariko aravirirana canke umuntu ashobora guhura n'ibibazo bikomeye. Izo rero zirafise n'ukungene zikoze, zirafise n'ibimenyetso vyerekana ko ari izo, ku buryo baca bazireka abajejwe gukurikirana amategeko yo mw'ibarabara. Usanga zifise nyinshi amatara manini yo hejuru, zikagenda zirayatsa, kuko ziriko ziragenda ntizigenda zirayatsa buri mwanya. Iyo ziriko ziranyaruka zifise ico zigiye gukiza, niho ziheza gaca zaca ajya amatara yo hejuru, canke zikavuza ubwoko bw'ihoni. Hari ubwoko bw'ihoni zishobora kuvuza buba bwerekana ko ziriko ziranyaruka zigiye gutabara. Muri ico gihe baca bazireka zikarengana, ariko ziya mwavuze ziwanyu mwebwe abamenyesha makuru ntizirimwo muri izo. Muti mbega ariko ndababajije gatoya kubamenyesha makuru. Kubamenyesha makuru uko zikoze ziya modoka nk'ivyo navuze, ivyo bimenyetso vyerekana ko ziba ziriko ziranyaruka gutabara, hari ico zigiye gukiza, nta biba biriko ku modoka z'abamenyesha makuru. Nico gituma ntitwoshobora kuzimenya. Abajejwe kubahiriza amategeko ntaco boshobora gufatira ko ngo bayimenye, bamenye ko hari ikigiye gukiza kiriko kirihutirwa cane. Mubona ko bishobora gucereza ibikorwa, nk'ubu dufate ari imodoka itegerezwa gukurikira umukuru w'igihugu, imodoka ikurikira umuntu nk'uriya ijana n'izindi ziba zimureruye, muri ico gihe itera ibandanya. Naho bashobora gusaba uruhusha kugira ngo nk'ubwo ruhusha urumva barubahaye, mukaba mudafise ivyo bintu vyereka abari kw'ibarabara, vyereka abantu bose ko bategerezwa kuza barababisa. Urumva vyosaba ko muca murondera n'imodoka zifise ivyo bimenyetso kugira abantu bazimenye, n'abandi bagendera mw'ibarabara babone ko arizo ziheze zibabizi. Mu gihe rero bitameze gutyo, urumva yuko n'amategeko atoheza ngo abibarekurire.